Mu gihe abantu benshi kw'isi usanga bafise ingorane zitandukanye ku bijanye n'amagara yabo, na cane cane ku ngwara ya malariya, kumeneka umutwe, inkorora be n'izindi, umuhengeri ni umuti mwiza cane uvura ingwara yica cane gose kuruta izindi zose kw'isi. Na hano mu Burundi iyo ngwara yama yishe abantu benshi. Iyo nayo si iyindi ni malariya. Umuhengeri ni umuti karuhariwe uvura malariya. Urawufata ukawuvuguta inusu y'iritiro mu gatondo no ku mugoroba. Ukabikora imisi indwi ata musi n'umwe uvuyemwo. Umuhengeri ni umuti wihuta cane ku mubiri gushika aho usanga udukoko twose mu mubiri dutera malariya ukatwica. Umuhengeri ni umuti uboneka cane hano mu mashamba y'igihugu cacu. Ikindi kandi amashurwe y'umuhengeri ni umuti mwiza cane w'inkorora, kuko iyo ushikuye agashurwe kawo kavamwo utuntu dusosa. Iyo utunyoye uba wivuye ingwara nyinshi. Aho harimwo nk'igicurane, umutwe, ikurungurira, eka n'izindi ndwara zitandukanye. Umuhengeri ni umuti uvura kugangabuka. Nk'iyo uryamye mw'ijoro ugasanga uriko uragangabuka. Iyo unyoye utuzi turi muri wo, ni ukuvuga turi muri arya mashurwe y'umuhengeri, kenshi utuma usinzira neza. Ihereza umuhengeri rero kugira ngo wivure ingwara zitandukanye. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Radio Television de la Jeunesse Africaine pour le Développement mu kiganiro amagara meza.